Mu bintu vyishe abantu mbere bikwega n'ingwara nyinshi, bigakwega inzankano nyinshi, hari ibintu vyitwa stress y'ubuzima. Stress nayo gasanga iri kwiva ku munoho w'ubuzima. Dusaba Mukama kugira ngo azaradukiza ibintu vyose binyegejemwo umunoho w'ubuzima, tugira icifuzo ciza c'ubuzima, ntibidutume umenga tubaho kugendera hasi kubura hejuru, guca mu vyatsi no mu vyondo, gukina amadiri, abantu bagasanga bariko barikwegera batabizi. Iyo tubonye umuntu yiruka gutyo, kabona umenga ibintu vyose abiharuramwo amafaranga arundiwe, kumererwa neza, ukugira iki, tugira tutarakerebutse, urya muntu arahabona. Mugabo ugasanga kumbure niwe muntu arushe kandi ahaciye agenda araca ku bandi, akabatukagura, akabafata nawe utarimwo amafaranga ntakubonamwo agaciro, ugasanga ararushe kandi akaruhisha benshi. Stress kubera umunoho w'ubuzima n'ukugomba kubaho vyanse bikunze. Baho, Mukama ko yashatse kubaho azoguha kubaho. Mugabo baho utahugumbwa, udata umutwe, uzi neza yuko wakuzanye muri ino si arazi ingene uzobaho, ingene watanguye n'ingene uzoheza.